Haleluya, haleluya, ndashimira Imana cyane 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 kubw'ibitangaza yankoreye. Nari umuntu wajya gubira ibitotsi cyane, abandi bagasinzira, njye nkarara ndeba nkasenga, ariko ntibigiriye, nari ntarabikira, kugeza igihe nigeze kumva umukozi w'Imana arimo avuga ngo hari umuntu wabuze ibitotsi wese aramukijije. Ndabyumva ubwa mbere, iryo joro ndasinzira pe cyane, nubwo hagati aho hari aho nagize guhungabana bigasa naho byongeye, ariko nyuma yaho ngira ngo mu cyumweru gishize kwa gatandatu nibwo numvise yongeye avuga ati hari abantu babuze ibitotsi Yesu arabakijije. Kuva ubwo nanjye narafashe ndakira, ndizera, arankiza nk'uko indirimbo ivuga, ndakira, ndaryama nkasinzira nk'abandi, ndetse ubundi abantu barasakuzaga nkahita nkanguka, ariko ubu ngubu abantu bashobora no gusakuza sinkanguke. Ndashimira Imana rero ko yankijije, kuko ni uburwayi bubi nibwo bushamikiraho indwara nyinshi. Iyo umuntu adasinzira nibwo arwara za hypertension. Imana ibaha umugisha. Ndashimira Imana mwene data Chris n'abavandimwe bandi bakorana nawe, ubwitange bwo guhora basengera abarwayi. Ndashimira n'abajya batanga ubuhamya bw'iby'Imana yakoze, kuko biradukomeza natwe bigatuma twizera kurushaho. Imana ibaha umugisha. Shalom shalom. Nanjye bimwe mu bifuje gushimira Imana kubw'ibyiza n'ibitangaza yankoreye. Reka nyiyereka kuko nkayibona mu bitangaza n'iby'inkorera ni byinshi, ntabwo nabivuga ngo ndabirondora, ariko reka mvuge muri bike mu byo nanje yarayinkoreye muri iri joro. Je nari maze iminsi itari mikeya ndwaye igituza cyo mu kuboko kw'ububamfu, ku gikiriza cy'ukuboko kw'ububamfu, cyanja cyane bivanye n'akazi nkora, ku buryo nari maze kwihebura ko mfise umuryango. Nkavuga ati none ngiye kubaho gute ko n'akazi nakora, narondera n'umukozi yokamfasha kugira ngo basi mbe noruhuka, nkabura uwo mbonye aje bigasaba ko ndinda kumwigisha, kandi ibidashoboka nta mwanya mba ndabifitiye. Bikagaragara neza ko ntabonye nyene ubizi abisobanukiwe ko ntegerezwa nyene kugakora je nyene, kandi kugira ngo mbeho basi. Ubwo rero nkomeza nyene gutitiriza nyene nkakora byanka, ariko bishinyiriza nyene igituza nyene kimereye nabi kabisa, igitugu kimereye nabi gose, mu buryo numva kumengo nigufa aho umengo ryahetamye ryahengamye, kugeza aho numva ko ngomba kuja muri ecography mbese bakabimurika bakareba ikibazo byagize. Ariko byose byaterwa n'ako kazi nyine nakora, kuko ukuboko k'ububamfu niko kwakora cyane, ari nabyo byatumye n'ubundi ikibazo kiza nyine ku bitugu by'uko kuboko kw'ububamfu. Ariko hamwe nakanguka rero nkasengana n'umukozi w'Imana Krisa, nkasenga nkafata nyene aho mbabara, nkasenga nyene mbwira Imana ko nanjye igomba kunkoraho, ko mbona ko nta bundi buhungiro. Basi ubwo bikarangira mbona nta manifestation mbonye, ariko kujya nyene tubwirizwa gutitiriza ntiducogore, kuko isaha yawe itabirashika. Nkakomeza nyine ku masengesho. Niho rero umunsi wa none bwagoroba nyine ngiye kuryama nk'uko bisanzwe nyine bwije, ndapfukama mu gitanda ndasenga, nongera mfata aho mbabaye, nsaba Imana ko yontabara, ko nanjye yonkoraho. Imana ndayitakira koko, ndayiganyira kabisa, kuko numva ko nta bundi buhungiro nyene, kandi numva ko n'akazi ko kagiye kumpagararana, kandi ko nta kundi bubigenze mu gutunga umuryango, kandi ko nta wundi muntu ndiko ndabona abasha kumfasha ku kazi.
bivanye n'uko nta mukozi mbona vuba vuba agasobanukiwe yo kamfasha basi bw'Imana rero mpejeje gusenga ubwo nahise nsinzira. Igitangaza rero cyakoretse ndyamye nsinziriye ntacumva, naje kucyumva mu gitondo. Gusa icyo nabonye umengo na ntiyatumye umumarayika amengo, ahubwo yonyene yari imanuke yonyine ubwayo irankandakanda. Navyutse mu gitondo ububabare bwose bwari bundembeje, bwari bungeze habi, kugeza aho nari maze kugera ku byumviro by'uko noja muri ekogarafi bakaja kureba, numva umengo n'igufa ryo ryarahengamye. Navyutse mu gitondo nteragura ikirere ingumi, numve uko bimeze, ndavuga ati reka wenda sinzi uko byagenze, reka ndindire basi amasaha 2 nongere nsubire kandi kuri ka kazi kanje, kandi numve ko ubabare kandi butari bwongere kandi kugaruka. Basi umunsi wose buri nsubira ku kazi, buracya bwongera burira. Muri iri joro nyene ntanzemwe amashimwe, numva nta bubabare kabisa, ububabare bwose bwagiye. Nukuba ko uyu munsi wose niri wari umunezero gusa, ntazira Imana, numva ndayishimiye cyane. N'abagenzi banjye tubana mbabwira ibitangaza Imana yankoreye, ndavuga ntago yatumye marayika, ibyo aribyo byose biragaragara ko ariyo yanyikorejeho ikiganza cyayo. Ndashimye rero, ndanezerewe cyane, kandi ndashimiye Uhoraho Imana yanjye iri mu ijuru rwose. Burya ni byiza cyane, nta munezero urenze burya wo gutembererwa n'Imana, kandi igasiga ikize icyo igukozeho kandi kigaragara ukacibona ko nukuri. Birahimbaye cyane rwose, kuko umuntu wenyine asanzwe yagize amahirwe yo kuramukanya n'umuperezida akamukora mu ntoki, agenda yishimye anezerewe ko yaramukanyije n'umukuru w'igihugu. Bibaze nawe rero noneho umukuru w'abakuru b'ibihugu noneho urongoye utegeka abo bose yagukozeho, noneho wumva ucugira umunezero ungana gute. Imana yanjye habwa icyubahiro, ndayishimiye n'ukuri, ndayishimiye ndayikengurukiye. Yesu Kristo n'ukuri yangiriye neza, niriwe mfise umunezero udasanzwe. Niyo mpamvu ntashatse yuko gorinda bwira uyu munezero nanje ntawusangiye n'abandi. Nukuri Imana irakora, kandi nindiho koko, ndasaba ko buri wese nawe atarashikirwa nukuri nagume ku mavi, isaha yiwe nigera azishima. Kandi burya icyo maze kubona cyo burya ngo iyo bitevye ariko bigashika, inyishu n'ukuri iza inezerewe, ifuta umubabaro wose igihe cyose wababaye, kigafutangana kabisa ukibagira. Nabyibonyeho, Imana yangendereye, yankozeho, nakize. Ubu numva koko n'ukuri umubiri wose umeze neza. Imana ihabwa icyubahiro n'iryo shimwe ryanjye. Shalom shalom. Shalom shalom, ndabaramukije mu izina rya Yesu. Joshua Kanshinginahe, ndi mu bihugu by'Abarabu. Nari mwirije amezi 3 simbona imihango. Ndabwira mukuru wanje, ndamugata mukuru wanje, ngewe mwirije amezi 3 sindabona. Mukuru wanje cyambwira ati rindira, ndabunzuzo ndaguha akanguka, bagushire muri groupe akanguka, hanyuma uzorumviriza inaye. Wejeje kumviriza inaye, umukozi w'Imana avuze ati mwitegure dusenge, nawe ucufata. Ndaguma ngaho nsenga, nkabona abandi bariko barashinga inaye. Nkavuga ati Mana, kubera iki nanje nungendera nanje wewe Mana, nanje shinga inahe, ndagusabye nanje uzongendere. Samedi cyambwa ati Mana, mu gitondo cyambwa ati Mana, nanje Mana ngiye kugurura akanguka, nanje nkeneye umunsi nyene ungendere, mbohoke, mbone igitangaza cyiwawe.
candugura kanguka ndumviriza inaye kabisa ndumviriza inaye irahera umukozi w'Imana cavuga ati nimwitegure camva muri dushe kubera kanguka nako ndayumviriza muri dushe camva muri dushe ndinjira mu cyumba ndyama nangica ndafukama ndasenga umukozi w'Imana cavuga ati ari umadamu akujije imyaka 2 vyari vyanse kwinjira mu mihango Imana iramubohoye agiye kubona candafata cavuga ati ninjoye Mana ndakiriye Mana urakoze kumbohora canguma ngaho canguma numva umutu kumeneka cavuga toya candasubira kandi kanguka ku mugoroba 10:00 ndumviriza inaye aho nyene ndiko ndumviriza inaye canumva mu mubiri wanje ari ikintu gihindutse canumva inzoka munda inzoka shaka kuvumesa bikanga cyangwa ati Mana ukurambohora ndakiriye gukira Mana mbohora candaguma ngaho ngumye ngaho canumva ikintu kiratibuse cyangwa ati Mana ibi bintu nibiki ngendeye candasimbira muri toilette cyangwa ati ngiye gusoba candabona ndakuye umukoyo n'amaraso cyangwa ati yo Mana urabere amashimwe ndabohose ndaguma ngaho ndarira kubera umunezero ndarira ndanezererwa nukuri Imana imwongere umugisha umukozi w'Imana Chris n'abandi bagume bizera bagume bafata bazobona ukuboko kw'Imana kandi bazobohoka nukuri jewe ibintu vyakanguka sinakunda cyane kuvyumviriza kanguka narayugurura kuza kumviriza ijambo ry'Imana mu gitondo nkasura kandi kumviriza samedi nukuri kanguka yarambohoye kabisa nanjye nkaguma ndazirungikira abagenzi banje baguma bambwira ati ndungikire kanguka nukuri ina yanje niyo shalom Shalom bantu b'Imana ndabaramukije amahoro y'Imana bane namwe nanje muri kano kanya ubu nyene ndiko ndatangira intahe nariko ndumviriza intahe z'abandi batanze intahe z'igifaransa intahe z'ikirundi hama canumva ijwi rimbwiye mu mutima ati kutaratanga intahe kandi hageze muri Novembre bisa nk'uko umenga umwaka ugomba uhere utaratanga intahe burya nta bintu Imana iragukorera ko uhora usengana na kanguka nta bintu Imana irakwishura wasenze muri kanguka iryo jwi rimvugiye gutyo mu mutima cyane avuga yo ni vyinshi vraiment Imana imaze kunkorera sindashinga intahe canumva nyene ndabuze amahoro camvuga ntinge shinga intahe kuko nanje n'ibintu vyinshi Imana imaze kunkorera muri kanguka nsenga ibi na biriya ndashima Imana cyane muri uko kwezi guheze naragwaye ibintu munsi y'amabere ibintu biza umengo n'ibisebe munsi y'amabere ivyo bintu narigeze kubigwara kera muri 2017-2016 muri iyo myaka narumviriza kanguka mugabo ntiyari cyane navyumva nyene birengana nyene mu magroupe nkavuga ntibikibi isinda vyitwararike nyene nkumva kajya karimbo kakanguka nyene karengana nuguriyo dinkacisanga niyo sinabiha umwanya ico gihe rero ico gihe niho nagwara ivyo bintu munsi y'amabere ebana narabigwaye gose ndabigwara cane ku buryo no mu nzu sinava mu nzu narasiga amadetore munsi y'amabere narasiga amadetore nkagira ibi na biriya Imana nyene mu buntu bwayo n'imbabazi irankitsa nyene ndakira uko nyene
haruma, haratinda haruma. Humye rero ubu muri Octobre ncambona ko bigarutse muri ya ritme nyene n'ingene nigeze kubigwara muri ico gihe ca 2016-2017. Ndabibonye gutyo onye canavuga bigomba bimere nka cagihe nigeze kubigwara. Ndavuga ntoya ubu sinshobora kubigwara gushika nko kuri iriya etape nabigwaye, kuko ico gihe nabigwara sinava mu nzu, naramaze nk'ukwezi kose vraiment ndi mu nzu, kuko ntambutse ntembereye naca numva ndiko ndababuka nyene, kuko yaba ari igisebe nyagisebe musi y'amabere. Bimaze kubibona gutyo ndumva biriko biraza nyene hambabaza, ndiyagaza ndiraba mu kiyo mbona ko hatanguye kuza igisebe. Ndavuga ubu naramenye kanguka kweri shobora kubyirengagiza gutyo ngo bisubire bimere nka kunya, namba ari kanseri yo birimo, namba ari microbe sinzi, nireka mfate kanguka nsenge. Ndafata kanguka ya samedi mbere zaheze, samedi zimaze kurengana ca ndashiramo ndumviriza intahe, aragira ko nsenga, ndasenga. Mbere naciye ndyama, mvyutse mu gitondo ndaraba sanga humye kabisa. Ndavuga mana, ibintu vya bindi nama numva abantu bavuga ngo nakize kanyisase, nakize canke bukeye nasanze nakize. Ndavuga mana uhabwe icubahiro. Ndabishimira Imana ko yabinkijije bitaraba grave nkuko ngene nigeze kubigwara ico gihe. Biraba grave gusa ico gihe nabigwara turumenya ari grave, kandi ubu ndizera neza ntakekeranya ko bitazonasubira, kuko Imana yacu si pirate ikijije, irakiza nyene igaherezako. Ico gituma ndabishimira Imana, ndagishimira Imana, nshimira Imana. Kandi nafise probleme y'imishatsi ivunguka, nafise imishatsi ivunguka cane, ndi nko muri dushe mejeje koga winjiye waribaza umuntu ahejeje kwiba mu mutwe cane. Navyo naguma mfata nakanguka, ndabisengera nukuri ubu vyaraheze. Kandi ico gihe rero imishatsi yavunguka, nari mfise n'imishatsi mikeyi ikavunguka kandi ari mikeyi, mugabo mfise na myinshi, rero niho yovunguka cane kubera ari myinshi, mugabo n'ubu ntivunguka. Kubera ko nabisengeye kuko numva n'abandi, hari umumama yigeze gushinga intahe avuga ko yarafise imishatsi yiwe ivunguka, arabisengera imishatsi yiwe kiba itavunguka, yari isokoza ikavunguka, akaraba hasi hano y'isoko rije akasanga imishatsi ni myinshi. Rero nanje ndagishimira Imana n'ukuri ubu imishatsi yanje nivunguka, narabisengeye, Imana yarumvise amasengesho yanje. Ndabarashimiye mwese mushoboye kumvira intahe yanje. Imana ibagirire neza, mwarahezagiwe. Kristo ndikumana. Imana ikurinde nabo mukorana, Imana ibahe ubwenge mu vyo mukora vyose, ibahe n'amagara meza. Murakoze. Shalom. Nanje ngomba gushimira Imana. Yesu yaraye yakijije umugongo. Ejo narakurikiye kanguka, ndasengana n'umukozi w'Imana, aravuga ko hariho umudamu ari ku gitanda agwaye umugongo. Nukuri nari ngwaye umugongo, ntivyakunda ko mvyuka, ntivyakunda ko nicara, nta kintu na kimwe cashoboka, kubera umugongo wamenga ndafise ibintu vy'ibisonga biguma bitera, nta mahoro nari mfise. Narimaze hafi indwi yose ntavuye mu gitanda kubera ikibazo c'umugongo. Hanyuma rero umukozi w'Imana amaze gusenga aravuga ati hariho umudamu afashe ku mugongo ari ku gitanda. Ca ndavuga nti Mana ni jewe cyangwa mafashe, ca ndavomisa nyene, ndavomisa cane. Hanyuma rero
ndatangura ndashimira Imana, urakoze Imana kubona unkijije umugongo, urakoze Imana kubona unkijije, n'ukuri ndashimira Imana cyane yankijije umugongo wari umaze iminsi umbabaza, umutima wanje wari waratunkiye kubera iyi ndwara y'umugongo. Rero ubu ndashimira Imana cyane, ubu ndivyura, ndatambuka, ndicara, ndunama, naye handi ibyo byose ntibyashoboka. Rero ndashimiye cyane umukozi w'Imana dusengera atatuzi, akatwitaho, akatwitwararika, n'ukuri Yesu amuhezagire cyane. Ndasenga n'abapartenere bakanguka, n'ukuri umwami Yesu abazigame aho muri hose, abahezagire cyane kandi abongerereza amavuta. Shalom shalom.